haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Uyu ni wa mwanya wo gukurikira amakuru ya radio haguruka yo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka wa 2024. Banze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye cengira ko ndabashikiriza ingingo nkuru ziyagize. Ukutubaha agateka kazina muntu kwaranze intwaro z'imbere y'umuzo w'intwaro rusangi niko kuranga intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Abarundi ngo niwe bakwiye kuyisezerera. Ni mu gihe kuri wa 2021 gitugutu ariho hibukwa imyaka 31 iheze incungu ya demokrasi President Melchior Ndadaye agandaguwe. Muravyumva mu ntango zano makuru. Ibiciro vy'ibifungurwa biduga uko bukeye uko bwije biriko birashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu basanzwe batagira mikoro. Muraza kuvyumva uko vyifashe ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Turaza no kubabwira ibijanye n'ikiziga c'umukozi w'ishirahamwe Prarudi catowe kuri wa 2021 gitugutu umwaka wa 2024 mu gikoni caho yarasanzwe aba. Akaba yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Arine Munezero nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma naho hariyo Ben Felix Irankunda. Mukanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Iyi muriko murumviriza ni radio haguruka. Radio haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Mu minsi yeze kugira dutore akagwi kakidinapa abantu bakigeze byaturuhishije bavuga ngo ni leta muri kurica abantu bakandika mu maremedia yose ko leta iri kurica abantu hari hakagwi kariko karica kandi abantu ukabona banezerewe bari ari bakoze tubahaze ko dutegereza kubika ku kagwi ushaka kugafasha nagiye kwemera neza asanze ako kagwi gakoresha n'abajeje umutekano. Ako kagwi ntakabaho naho muzomara imyaka irenga 20 mukarondera ntako muzoronka. Akahari nakagwi karongowe kakongera kagakorana n'umukuru w'igihugu. Ako rero niko gafukamye mu nda abarundi kandi niko gakorera amabi n'amahano abarundi. Nayo ivy'akagwi kandi umukuru w'igihugu avuga ko batoye muzoza gusanga ari bamwe mu barundi bazira ivyiyumviro vyabo, abandi bazira ivyaha bito bito ko bashobora kuba bagize ubusuma bw'ibitoki bw'impene canke ibindi vyaha bito bito. Ariko akagwi gafukamye mu nda abarundi, akagwi gakorera amahano abarundi, ako nta kandi kahari gatandukanye n'akarongowe n'umukuru w'igihugu canke gakoreshwa n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Iyo rero mwumvise ubundi munsi ahinduye imvugo akavuga ati hano mu gihugu hari akagwi kari gafukamye igihugu mu nda, ako kagwi niko kica twasanze gakoresha n'inzego z'umutekano. Bijya bintu ndasabye abarundi babe bareka kubita ko umwanya n'ibintu byo kubasinziriza. None mwarigeze mubona yerekana mwarigeze mubona avuga izina na rimwe cyangwa abiri yakuka? Mwarigeze mwumva avuga ati nico gituma twafashe ingingo ako kagwi karafashe inzego z'umutekano n'ubutungane ubu bari imbere y'ubutungane? Mwarigeze mwumva avuga ayo maca? Bijya rero ndasabye ntihagire umuntu aca nabwo ngo kumbure ngo nintambwe ngo umukuru w'igihugu ageze. Oya, ni ingendo y'abategetsi b'igikenye yo gusinziriza abanyagihugu bama bakoresha kugira babagumize mu mwijima, ico bita confusion. Abantu biyumvire bati kumbure ejo bizoza, nta bizoza. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru imyaka 31 irarangiye incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe. Hari kwa 2021 gitugutu mu mwaka w'1993 President Melchior Ndadaye mwijambo ryiwe yarashikirije ingendo mbi yaranga ubutegetsi bw'imbere y'umuzo wa demokrasi mu Burundi. Muri ayo mabi harimwo ukutu
kutubaha agateka kazina muntu aho ubuzima bw'umuntu bwafatwa nk'ubw'igikoko. Iyo ngendo Ndadaye ku ntwaro yiwe yipfuza kuyisezerera. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko iyo ngendo mbi yaranze intwaro z'imbere ya Ndadaye ariyo iranga intwaro ya CNDD-FDD muri kino gihe. Nk'uko Ndadaye yabishikirije, abo banyagihugu basaba abarundi kuva hasi basezerere iyo ngendo mbi y'amabi ariko akorerwa abanyagihugu mu gusezerera intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Ninete Nancy Mutoni niwe yaduteguriye ino nkuru. Mwijambo ryiwe Perezida Melchior Ndadaye imbere yuko ashikira ubutegetsi yamenyesheje ko atamurundi numwe ayobewe yuko hari abantu benshi bafunzwe bazira ubusa n'ubutegetsi bw'imbere yiwe. Ico gihe kandi ngo nta murundi numwe yarayobewe yuko hari abarundi bishwe batazi igituma. Hari n'abafunzwe bazira amajambo bashikirije atajanye n'ibyo abategetsi bipfuza, bakabita bamwe abayobe, abandi abagumutsi, abandi abamenja. Abo bategetsi nyene bagatanga amategeko yo gufunga umunyagihugu ngo ntaho afise yitwara, bakanyaga ibyo abanyagihugu babiriye akuya. Kurikire Perezida Melchior Ndadaye. Ayobewe yuko hari abantu benshi bafunzwe bazira ubusa, yuko mbere hari n'abantu ubuzima bwabo babutakaje batazi igituma babutakaje. Ngira ngo nta numwe ayobewe yuko abantu benshi bapfunzwe mbere n'ubu bakiriko bababwiye kare bazira yuko bavuze amajambo atajanye n'ivyo abategetsi bamwe bamwe bipfuza. Ngo naka yavuze gutya a n'umuyobi, naka yavuze gutya a n'umugumutsi, naka yavuze gutya n'umumenja n'umumute mu mvuto. Rero mama ukaza wumva ngo kanaka mufunge ntafise aho yitwara. Rero mama ukaza wumva ngo bijya bintu vya kanaka naho wobirya wobirya ukabiherana ntaho yokwitwa naho yoshika. Abategetsi b'ico gihe Melchior Ndadaye yariko arondera ihinduka mu gihugu ntibasonera ubuzima bw'umunyagihugu, barufata nk'ubw'igikoko, igitungwa. Iyo ngendo yo kutubaha ubuzima bwa kiremwa muntu Ndadaye Melchior yipfuza ko iba umuziro mu gihugu. Vyararengeje gushikaho abategetsi n'abantu bamwe bamwe muri iki gihugu badasonera n'ubuzima bw'umuntu, ugasanga ubuzima bw'umuntu umenga babugize ubuzima bw'igikoko, babugize ubuzima bw'igitungwa. Iyo ngendo yo kutubahana, iyo ngendo yo kutubaha umuntu muri Frodebu tuyigize umuziro. Mvuze ngo muri Frodebu tuyigize umuziro. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko iyo ngendo mbi yaranze intwaro z'imbere ya Ndadaye yiyongereye inshuro nyinshi iyiranga intwaro ya CNDD-FDD muri kino gihe. Nk'uko Ndadaye yabishikirije, abanyagihugu basaba abarundi kuva hasi basezerera iyo ngendo mbi y'amabi ariko akorerwa abanyagihugu mu Burundi mu gusezerera intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Ndagushimiye Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza. Nta demokrasi ihari mu Burundi, bishikirizwa na bamwe mu basirikare n'abapolisi baherutse gukukuruka mu kazi. Abo nabo bavuga ko arabavutse mu myaka y'igihumbi n'amajana 977 no mu mwaka w'igihumbi n'amajana 978 binjiye igisirikare n'igipolisi citwaye ikijandarme mu myaka y'igihumbi n'amajana 995 no
mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1996 mu bihe vy'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye yaharanira demokrasi mu Burundi. Bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabonetse habanje kuba intambara, abayigwanye bavuga ko bariko bahabuza demokrasi, iyo demokrasi bashitse ku butegetsi ntibayikorera. Uburorero butari buke bwerekana ko ubwo butegetsi butagendera demokrasi buratangwa nabo bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Ni nko kutareka abanyagihugu ngo bashikirize ivyumviro vyabo, kutumviriza abandi, kubacinyiza n'ibindi. Ivyo abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bakora vyo kwibuka Perezida Melchior Ndadaye bifatwa nabo bahoze mu gisirikare no mu gipolisi nk'inkinamico, kuko batagendera akarangamutima ka demokrasi. Demokrasi ngo yarashinzwe ariko ntirakurikizwa. Umwe muri abo bahoze muri izo nzego z'umutekano no kwivuna abansi arabivuga. Abasirikare abapolisi twakukurutse twishimye kugaruka ku bintu bimwe bimwe by'igitarike ya 21 z'ukwezi kw'icumi 2024. Twebwe abasirikare n'abapolisi twakukurutse turi imiryango yacu nka benshi twinjiye ku gihe cy'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Twamubona yiyamamaza, twarumva avuga imigabo n'imigambi, hama aratogora abaperezida, hama agandagurwa. Twese twarinjiye rero mu gisirikare. Twinjiye havuyemwo uko twumvikana bya politiki kwitanako, havuyemo abafashe ibigwanisho abo baba bari ku butegetsi uno munsi. Baje kurwana kubera iki? Basa akarenganyo, agahotoro, ndetse n'agakinyi. Ko byose barabivuga nka Hussein Yagabe n'umuvugizi w'ubu butegetsi buhari ntiyasira kubivuga kenshi icyatsi yaja mu ishyamba y'u Rwanda. Mugabo rero twe tugarutse gatowe ijambo demokarasi twese basirikare duheruka gukukuruka n'abapolisi. Uvuze demokarasi iyo tumenya ko demokarasi abavuga ko bayiharanira hama bakagandagurwa, ndetse abuno munsi bagaca basira ubutegetsi nabo bakavuga demokarasi, mugabo kuyikorera no kuyigendera bikarata kuba amazi. Reka rero tuvuge uburorero bumwe bumwe tubona ko ubutegetsi buhari bwanka agahotoro, agashinzo, bugatsinda bukaja no mw'ishamba kurwana. Mugabo uno munsi bugaca bwenda gutoteza abandi, kutabareka ngo bashire ivyiyumviro vyabo, kutumvirizwa mu bibazo vyabo. Reka tubahe akarorero ku bakukuruke. Hanyuma n'icyo basiba bakavuga bati turi akamanifestation y'abageze mu zabukuru. Leta yenyene yakivuga iki kigiye na demokarasi. Icyo tugaruka guciniza abandi. Ubu n'abafashe ibigwanisho nabo bati natwe tutikure kumwe icyo ni FDD arizo zareze tabara twumva ntabarifashe. Noneho ya demokarasi k'ubutegetsi buhari bunda buyikurikiza turiko butoteza abandi. Icyo tugaruka ku bindi bica bikurikira bifitanye isano, kuko iyo demokarasi hari urashikiriza ikibazo bakagikemura. None uko abasirikare nyene kuri twebwe nyene twakukutse nta bamaze iminsi bidoga ko leta yobicuriza canke ikabagurana. Kwiri ijambo ryama rivugwa twaba turyumva. None ya demokarasi ko yategeza kumviriza umuntu ikamukemurira ikibazo, ubu leta ihagaze hehe? Twebwe ku basirikare abapolisi twakukutse nta demokarasi ihari, yaba abasore yaba Perezida Melchior Ndadaye bayishinze Habimana yabahezagiye. Mugabo kuba hari uno munsi ahubwo ko jiriga demokarasi ahubwo bagira batahabwe tuyigwanye, kugira ngo batayigwanye ababumviriza ibibazo by'umwe wese bakabikemura. Birateye isoni, birababaje, kandi gusanga n'uno munsi ubutegetsi bari bavuga kuvuga ko bagiye gushyigikira ibi birori by'uno munsi byo kwibuka Perezida Melchior Ndadaye. Aho usanga bagiye ariko tubona ko ari nk'inkinamico, inkinamico uvuga ati ko turi ku butegetsi butumamaye kuba uyu Ndadaye Melchior yari umukuru w'igihugu tugende. Mugabo twese tubibona ko ari nk'inkinamico, kuko iyo atari inkinamico baba bakurikiza ibyo yavuze nabwo agasore bakabishyira mu ngiro. Ubu munsi wo kwibuka abageze mu zabukuru ntibari kuwurwanya. Ubu gutumviriza abasirikare aheraniwe ngo bishure cyangwa baguranwe, leta ntibigwirengagiza kandi ibibona. Tudasize inyuma n'abarongoye ibikuru bya gisirikare. Nta demokarasi rero twebwe tubona ihari, yarashinzwe mugabo ntiyakurikizwe. Kuri iki nyene kivugwa nabo bahoze mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ko ata demokarasi hari mu Burundi. Leonce Ngendakumana inararibonye muri politike yarongoye inama nshingamateka, umunywanyi akomeye w'umugambwe Sahwanya Frodebu, yanarongoye imyaka itari mike, akaba yaranagendanye na Perezida Melchior Ndadaye, amenyesha ko hakenewe gushingwa ishure rya demokarasi, inyigisho ziritangirwa zikaba arizo zizotuma abanyagihugu bamenya uburenganzira bwabo, maze bakaza barihutira guhindura ubutegetsi butaburiko burangurira imigambi myiza abanyagihugu. Icambere cyo kugwa
tukaba twakivuze tukita gushinga ishuri rya demokarasi. Ishuri rya demokarasi rero si ishure twokubaka nk'inzu ubona turimo, nk'inyubako na turimo abantu bazamo bagatanga amahera bakigama bakagera mu diplome. Ni ishuri ryo kwigisha abanyagihugu ibijyanye n'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu, bakamenya ibintu byose biba mu gihugu, bakamenya amategeko amabwiriza agenga igihugu, bakamenya inzego ziba ziri mu gihugu ibyo zijejwe n'ingene zikora, bakamenya ingene itunga ry'igihugu iyo riva n'ibyo rikora, bakamenya ububasha bo bafise. Abanyagihugu nibo soko ry'ubutegetsi ntabyo bazi. Burya ntibazi ko umukuru w'igihugu atoba atari bamushize nose bamutora. Burya abanyagihugu ntibazi yuko abashinga amateka n'abakenguza amateka batora batabatora. Ntibazi yuko mustande batobaho badatowe n'abanyagihugu. Abarongoye imitumba niko kuko urumva nibo rero batanga ubutegetsi ariko ntabyo bazi. Kuko iyaba babizi ukoze nabi kuva ku mukuru w'igihugu bo mubogoje boke bamubuza bonye bivubaye. Muri iryo shure rya demokarasi abanyagihugu bazohamenyera ko iyo hageze gutora bagenda gutora bazi neza ko bagiye kwikura ko imigambi mibi ataco yabamariye, batore ivyumviro bishasha n'ibindi harimo gusubiriza abategetsi biha kwikorera ntibakorera abanyagihugu. Abanyagihugu bamaze kumenya ko aribo bahakazi leta kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku watowe yitwa mutoya, babagaburira, babahemba, babavu abatogwa n'abanyagihugu ntibazosubira kugira amagadigadi ku banyagihugu. Icyakabiri abanyagihugu bakamenya bati bo ubu rero baduhamaze tuze gutora tuzotora iki, akagenda bize ati ndagiye gutora icyo ngiye gutora ni akaba ati ngiye kwikura ko ya migambi mibi yose ataco yamariye, ndori imigambi mishasha, ndori umugambi mushasha, ndori ivyumviro bishasha. Ndagiye guhindura ya nama nshinga amateka na ya nama ngenguza amateka sange ya nama yo muri komine ataco yamariye, ndabihindure je inama nshinga amateka na ngenguza amateka mbere hajeho n'umukuru w'una leta yubahiriza gite agateka kanje. Ndagiye gutora kugira ngo babashinga amateka twatora wa mukuru w'igihugu twatora bamwe abatane twatora mwanyuma twatora ikabajya bose batora ndabahindure kubera cyo n'abatoriye sibyo bakoze baciye baza kwikorera aho gukorera umunyagihugu. Ibyo rero umunyagihugu abizi bizofasha iyo twara demokarasi kugira igaruke tsinda kare amenya ati agiye bito soko gitunga gigiye babijya byabi gitunga gigiye ujya batavuye hasi ngo bakore bari rero birakuruza ibyo byose n'abanyagihugu bakora nibyo bizana amahera ajya mu giga cya leta biciye mu byo bita amakori, biciye mu byo bita amatagisi, biciye muri ibi by'ibiciro byose ibintu byose biraduza batanga ibintu byinshi. Amahera abanyagihugu ntava ku mukuru w'igihugu ntava ku mushikiranganje ahubwo barayarondera mu banyagihugu. Amahera abanyagihugu ntibaramenya ko aribo bagaburira kuva ku mukuru w'igihugu gushika kwe bajya bose bakora. Nibatwaro bagaburira, nibatwaro babavuza, nibatwaro babahemba, nibatwaro babambika. Umunsi rero babimenye muri icyo cyo cya demokarasi n'abazobimenyera burya ndakumenyesheje yuko none umuntu ugaburira ukamuvuza kwaye ukamuhemba ukamwambika yoza kugira ko magadigadi kutukabyemera yoza ugacutegezwa ubona mustange bakategezwa ubona amatabi bakategezwa ubona umutegetsi akategezwa ntibamye ko bamutunza no bamuhaye akazi. Ibyo rero muri ryasho niko ndakubwira bizigo. Nuwe Leonce Ngendakumana, reka tubanze dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate, inyuma y'akaruhuko duca tubandanya n'amakuru ya radio Haguruka. Haguruka abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu,
tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Ubuzima butera bugorana ku banyagihugu bari basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ku mugwa mukuru wa politike Igitega, ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa bibandanya kuduga ku rugero rwo hejuru, ibiheza bikaba intambamyi ku miryango yo kuronka ibyo gufungura. Abagize Imana ngo bafungura rimwe ku munsi, naho nyene bagafungura ibidakwiye. Abadandaza bavuga ko iryo duzwa ry'ibiciro riterwa n'ikena ry'igitoro hamwe franga ry'Uburundi riguma ritagaciro. Bamwe n'abandi babona ko atakindi gisigaye atari ukwikura ko intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD kuko yananiwe no gutorera umuti ingorane zihanze abarundi. Byinshi kuri no nkuru na Dondo Dyemba z'umutima. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasiba kuvuga ko afise ihangiro yuko umunwa wose uronka ico gufungura, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Bamwe mu banyagihugu batangazwa n'iyo mvugo mu gihe ubuzima butera bugorana ku banyagihugu bari basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ku mugwa mukuru wa politike Gitega, ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa bibandanya kuduga ku rugero rwo hejuru, ibiheza bikaba intambamyi ku miryango yo kuronka ivyo gufungura. Mu kiringo kitarenga amezi abiri, igiciro c'ibiharagi n'umuceri ngo cadugijwe ko amafaranga ari hagati y'500 n'600. Nuko abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bavuganye na Radio Haguruka bavyigana. Ikiro c'ibiharage bita kinure cavuye ku mafaranga 3,000 kija ku 3,500. Ibiharagi bisanzwe ikiro cavuye ku 2,500 kija ku 3,000. Umuceri usanzwe wimburwa mu Burundi ikiro kigugwa amafaranga 4,000 mu gihe mu mezi abiri aheze cagugwa 3,500. Umuceri uva mu gihugu kibanyi ca Tanzania ugugwa amafaranga 6,500 ku kiro kimwe mu gihe cahora ku 6,000. Igitoki kigereranye cavuye ku 10,000 kiduga ku 15,000. Imyumbati ikiro kigugwa amafaranga 1,400 mu gihe cahora ku mafaranga 1,100. Ikiro c'amateke cahora ku 1,400 ariko muri kino gihe kigurishwa amafaranga 1,700. Ibiraya ikiro cahora kigugwa ku 1,500 mugabo ubu kiri ku 2,000. Ifu y'imyumbati kivunde ikiro kigugwa amafaranga 2,200 ariko cahora ku 1,800. Nayo ifu y'imyumbati nyene benshi bita inyange niyo yitwa itaduze cane kuko ikiro cavuye ku 1,500 kija ku 1,600. Inyama zozo ngo zisigaye zifungurwa n'imiryango yifise gusa kuko ikiro c'umusoso cavuye ku mafaranga 19,000 kija ku 25,000.
abagize imana rero ngo bafungura rimwe ku munsi naho nyene bagafungura ibidakwiye. Abadandaza bavuga ko iryo duzwa ry'ibiciro riterwa n'ikena ry'igitoro hamwe n'ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro. Bamwe n'abandi babona ko atakindi gisigaye atari ukwikurako intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD kuko yananiwe no gutorera umuti ingorane zihanze abarundi. Dondo Diemba z'umutima nawe ndagukengurukiye. Ikiziga ca Pascal Nshimirimana catowe kuri wa 2021 gitugutu umwaka 2024 mu gikoni. Pascal Nshimirimana umukozi w'ishirahamwe Prarudi yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igenekerezo rya 18 gitugutu uyu mwaka 2024. Abaherutse ubwa nyuma Pascal Nshimirimana hari ku wa kane w'indwi iheze hagati isaha 3 n'isaha 4 z'ijoro avuye mu kabare ka muramuwe bita Blaze atashe mu rugiwe mu Marambya zone Marambya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kuri transversale ya 15 kwibarura rya 13 inimero 115. Pascal ngo yarashitse iwe arinjiza imodoka mu rupangu. Abavyigana kuva ubwo ntibasubiye kumenya ivyakurikiye. Ico bikoze bukeye ku wa gatanu mu gatondo muri Prarudi barahamagaye Pascal Nshimirimana kugira bamenyeshe ko imodoka itwara abakozi ku kazi igiye kumutora, basanga telefone yiwe irazimije. Batumye ababanyi nabo baramubuze. Abagiye mu rugiwe basanze urupangu guguruye umukozi atari hari. Umukozi ngo yagiye kuboneka isaha 8 z'umurango avuga ko yari yazindutse kuraba umugenzi wiwe mu gisagara ca Bujumbura. Umukozi yavuga ko yari yasize sebuja aryamye. Inyuma y'iminsi 3 atazwi irengero, Pascal Nshimirimana yatowe ikiziga uno munsi mu gatondo mu gikoni caho mu rupangu rwiwe. Umuhisi Pascal Nshimirimana abamuzi bavuga ko atavye imigambwe yarimwo. Hari yaciye hafi umwaka umukenyezi wiwe yaravuye mu rugo aja kwibana agenda ajanye n'abana. Umukozi yabana n'uwo Pascal niwe amaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza kuri urwo rupfu. Bamwe n'abandi bavuga ko iyo hari intwaro mu gihugu ihimiriza abantu kwica abandi, impfu nk'izo ngo zitegerezwa kugwira. Ikizozihagarika ngo n'abarundi ubwabo. Ni hano tugarukirije amakuru mwari mwateguriwe kuri 2021 gitugutu umwaka 2024. Mwakoze mwebwe mwese mwariko murayumviriza, bakeneye kandi bagenzanje bayegeranije hamwe rero n'uwafashije mu buhinga bw'ivyuma agatuma mvuga mukanyumva. Arine Munezero nari kuri mikro, ndabaseze ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha. Ngana nukuriyo ijabarundi dukeneye urukundo n'amahoro ijabarundi tunyotewe ubwicanyi kugezani igisango bugikorwa abicwa bakicwa bene umurango batizishwe bagafungwa yo bakaco bazira abadafunguzwe bakangazwa batangajwe babura ibirengero urugamba rw'abarundi urugamba Muruga
baduturayo abarundi twabirambiwe kukwama twita impunzi abarundi twabirambiweyo ibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runtu na rutare fashizo kura z'uburundi gutabara ibuke kakaranga k'abasokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari bitubera inkizo n'umuheto muri rugamba urugamba 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 rw'abarundi urugamba 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 rwo kwibora urugamba 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 rw'abarundi urugamba 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 rwo kwibora uve mwana wa nyaburunga wibuke ko abivuze uburundi na afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu nda umenye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na